inzara y'iterambere kuri Sandrine nifuza gushika kure hashoboka kandi narabona yuko byoshoboka. Urungano rw'iwanje rwari abahungu je nakuze kandi ndagira inka. Je ndibuka harigeze kuza gukina nyakwigendera mukuru w'igihugu yarigeze kuza gukina ikiganda. Aje gukina ikiganda rero aza gukina niyo trete y'abahungu. Nanje padiri aravuga ati Sandrine uraza gukina. Umva nimwe kugira ngo amenyekanishe anyerekane. Ikigo kinyakingahe? Nariga mu windi. Bavuga bati burya inkoko yo mu cyaro ntitorera mu muji. Yego. Kandi uvuye ruguru vraiment ukazi Bujumbura gukina umupira birakunyunzura. Wewe bigushitsi no byagenze gute? Je nta cyanyujuje cyarimo kubera ko namenyera gukina mu bahungu. Uragize confiance muri yo ni ba president. FC Massa. She scores from the spot, sends the keeper the wrong way. Rosilla beaten. Oh, that is brilliant. Here comes Asha Jafari, and it's going to be a strike there. Goalkeeper spills it, and so they pull one back. It is Burundi. They would definitely not give up, and they're not giving up. Sandrine gets a goal there for Burundi. Bakunzi ba Keza Sport ndabaramukije uyu munsi ndi niteka ridasanzwe kuko nakiriye umwe mu bigeme umukinyi ntamba mu rugamba mu international mu bigeme yanditse amateka menshi mu mugwi mu gusiga gucanga no mu mupira w'amaguru ku giti cye kuko mvuze ama exploit yiwe yarabaye muri 10 ba mbere bahiganirwa Ballon d'Or y'abigeme nibaza neza ko atawundi murundi kazi araja muri urwo rutonde yaragiye mu bakinyi 11 ba CAF Women's Champions League mwiganwa rya mbere rikomeye muri Afrika yaratsinze ibitsindo byinshi mu Burundi muri Tanzania muri Egypt nubu aracabitsinda muri mu Bushinwa numwe mu bakinyi babigeme yagira baba mu meilleur buteuse mu mahiganwa atandukanye afeho ko ibitsindo 66 na bitandatu mu nkino 30 soit moyenne y'ibitsindo 2 n'igice ku match iyo moyenne kameme nimwe mu bakinyi bafiswe nka ba Ronaldo na ba Messi sinje bitsindo ni byinshi rero muri studio za Keza Sport dufise Sandrine Niyonkuru karibu ndakuramukije murakoze cyane Sandrine iyo uravye carrière yawe uyu munsi aho wavuye umukobwa w'ikiganda imuramvya novuga ati ushobora kuba warakuranya akantu kabamikazi muri we kuko imuramvya n'intara y'abami nawe mu bamikazi b'umupira w'amaguru bugende twogushira kure uri muri batatu ba mbere kandi baza ko tari wa gatatu rero nibaza neza yuko uyu munsi uravye carrière yawe wovuga yuko wayitewe n'iki murakoze cyane carrière yanje nibaza yuko niba nayitewe no gukora cyane no gukora cyane discipline ndavuga discipline muri kote zose muri kote y'umupira no muri kote yo hanze y'umupira yego tiko turaza tutegura interview wambwiye ngo inzara y'iterambere abayiko badukurikirana babaza yuko ni giki bisigura iki rero inzara y'iterambere kuri Sandrine nifuza gushika kure hashoboka kandi narabona yuko byoshoboka yego uyu munsi none kure hashoboka kuri pourcentage ya entre dufate kuri 50 no kuri 100% gaza yuko ugeze he kuri muri kure bifuza gusashoboka ndacyari muri 60 washe muri 60 yego ni hafi ndoto zawe ni nini gose cyane gose tutangure kuko turaza gushika indoto zawe ziri wavukiye Muramvya umukobwa w'imuramvya akiri muto waribona yuko uzokina umupira Dewe nibaze yuko iyo ngabiro noba nari ndayifise kuva nkiri muto oya kuko sabantu bampatiye kuja ku kibuga jeje nyene naza nditwara kandi je papa ngo yarakinye umupira donc naciye nza ndakira nk'ivyo papa kina rero jibyo nabitanguye nkiri muto cyane gose papa we yarakina umupira waramubonye akina umupira sanke nivyo wakoze nivyo nakuze numva none ubuto bwawe bwari bumeze gute ugira ngo umuntu amenye ati ego warakunda umupira wawukinana nabandi hari hehe ubuto bwanje jewe urungano rw'iwanje barabahungu gusa nta mukobwa numwe arimo no kuvuka n'abahungu gusa oya okay abahungu ntabo tugifise dusigaye turi abakobwa gusa
rero jewe urungano rw'iwanje rwari abahungu je nakuze kandi ndagira inka nakuze ndagira inka wasanga n'abahungu urabizi ko ari usanga baragira inka nanje rero nakuze ndagira inka rero usanga twatwaye umupira w'ibibangano basanga turiko turakina uko nyene abandi bana twaba turi kumwe nibo babona yuko je nzi gukina parce que haragera n'igihe ugasanga ntarimwo nabo barasi gukina bakandindira kandi b'abahungu yego b'abahungu rero nibaza yuko iyo ngabirano yanje ko yatanguriye mw'ico gihe yego eswe uriko yakina n'abahungu wabona basuvye yego kumbe rero muramvya havuka abahungu batari bazi umupira ico gihe canke niyo quartier wanyu tari bazi umupira canke niwe waruzi umupira kubasumbya gose oya bari babizi kuko twaratanguraye wasanga ari bimwe byane usanga ari kwizerana ukavuga ati naka ntamubonye jewe sinkina naje byaraciye ugasanga ari abahungu ntababonye ntakina naco ndabiheba aho wowe imyaka nkingana nari niga primaire nari mfise nahereye uko nkina mfise 7 ans niho nahereye nkina ivyo bintu by'ibibangano ku myaka indiki n'ibibangano n'abahungu kugera kuri 15 ans hajya umuntu tuzaga kuri 15 tuje ngaho ku myaka indi no ku myaka 15 mu kibano peut-être abavyeyi bariko barabona umukobwa akinana n'abahungu mbega wari wenyine umukobwa wakina n'abahungu bavyakira gute jeje nyende umukobwa nkina jenyine mu bahungu kandi mu kibano biba bigoye kubera ko hari abadatahura canke abatayibona kandi n'abatabona iterambere rero usanga nko mu kibano abo bantu hari usanga bariko barabwira nk'abavyeyi ubwe mwana wanyu azomira kunukunuku me ndashima Imana n'abavyeyi banje ntibigeze bumviriza ivyo bintu by'abo bantu ariko harageze aho nanje nyene umenga ibintu byo kwishure ngo mandabihebe ugasanga ndiko mu mwanya wicara umupira rero niho papa yaca atangura kuzarakara mugabo nanje kubera ko narashaka guheza amashuri ntama nyene papa arabona yuko mfise ingabirano acara ndeka utangusha guya amashuri ushaka gukunda umupira nk'abandi bana bose bakunda umupira baratwagwa nabo mbega wagumye ukina ikibangano gusa canke ukiri muramvye waragira ukavuga ati basi hariho equipe ya academy equipe bakini ballon kugira ngo basumve ko bavuye mibarabara gusa wagiye ahantu hariho n'umukoca ego hariho equipe yitwa Traité de Higanda yarakunda gukora ama entraînement rero bakunda gukora ama entraînement jewe naratinya kubajamo uko barahungu bakuze naratinya kubajamo kandi nakinana ibirenge nabo bambaye ibirato nakinana ibirenge je misi yose nagenda ahantu ico kibuga cyacu kira ahantu mu benga ni mu Kinogo rero je misi yose wasanga ni cyane kukimanga nkaza ndarorera abantu bariko barakina ari rero niho umunsi umwe haba umwarimu akaba n'umucoach yigisha kuri lycée communale y'Ikiganda uwo rero niwe yaranzi kuva nkiri mutoya n'ama interscolaire natanguye kurakina je natanguye kuja gukinira interscolaire niga mu wa gatanu no mu wa gatandatu nagenda gukinira ETS Kiganda ugakina mu bakobwa canke mu bakobwa hanyuma umukoce rero niwe yaciye abwira padiri hari umupadiri yitwa Wiri cyo nayo yicariye kuri cya kimanganye aramubwiye ati hari uriya mwana hari arazi gukina mugabo aratinya rero niwe yaciye amamagara naramutinya cyane na wenyene kuko yarashobora kumpamagara nkasubira inyuma nkamurengana je nkaca nsubira inyuma kubera ko kumutinya hama rero mu nyuma ubwoba burahera navuga ati reka ngende nta nakimwe ngira hama aranganiriza aramvugisha arambaza ibisabwa ndambwira je nta materiel mfise umunsi nyene niwe yaciye antwara aca ampa ibirato cyantangura rero kuza ndakina uko nyene mu bakobwa mugabo mu bahungu wambaye godi nambaye godi nukuvuga toba yuko carrière yawe itafari rya mbere muri carrière yawe ryashize ko na padiri Wiri ego ijambo rimwe kuri we tukiganire ko ndazi video zo mushikiye arabizi hari hose arabizi se bigenda gutereye uratanguye gukina n'abahungu n'imyaka ikiregera imbere bya urugendo rwawe rwacira Rwanda gute urugendo rwanje ndibuka harigeze kuza gukina nyakwigendera mukuru w'igihugu yarigeze kuza gukina Ikiganda aje gukina Ikiganda rero aza gukina niyo Traité y'abahungu nanje padiri aravuga ati Sandrine uraza gukina umva nimwe kugira ngo amenyekanishe anyerekane Ikigo cy'imyaka ingahe
niga mu windwi niga mu yankiri mutora hanyuma turakina umukuru w'igihugu arambaza nyene bana rimwe byo gutinya ugataha barashi nyene naratinya kumuvugisha kubera ko navuga ati oya umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yego hanyuma après match acarampa amahera arampa na ballon yagoye ameranga ico gihe yahoye 1 million umwana yiga mu windwi umukuru w'igihugu amuha 1 million ni ballon yego utangiye gukora ku mahera kera si hafi kandi hanyuma ayo mafaranga canda mubwira padiri nshaka kugura ibirato nshaka kugura materiel zo gukina umupira patiri acarambwira no gumana ivyo nyene naguhaye amahera yashira abavyeyi canda yashira abavyeyi iyo ndayashira abavyeyi papa wo ntiyari muhera ari ku kazi ndayamuhaye mama acarayibwira papa rero niho hantu baciye babona yuko football hariho ikintu basi yoshobora kuguha mu gihe woyikunda cyane cyane bankundisha ishuri hanyuma izo match ziheze hasubira yindi match yayiramba yo mu Ngagara iraduga gukina Kiganda naho nyene padiri aransabira 20 minutes ndakina hari 2015 hari 2015 kandi turagira aho turaza gukina hagiye centre technique mu Ngagara naho nyene arampa 20 minutes niho haho rero na Dani yacenshikiriza mu ntoki za Dani arambwira ati Daniela uwo mwana nzomubaza wewe ndamuguhaye mukurikirana ko yari ari coach deja hama kage yanje kitambira aho nyene muri La Colombe no kuvuga wewe mu bahungu urafise umuriyoni waronse kwera ko umukobwa kina mu bahungu ico gihe mbega ukiri muramvye bavuga gute umva umwigeme akina muri equipe y'abahungu niboneka rimwe nije nari umwe nari umwe nta rega n'impano nyene uyifise uri umwe uko nabasandre ni babiri bahaye nabandi donc nabandi rero bace batangura kuza baraza kwera babonye ibiriko birambaho okay uvuye nibaza ko uvuye muramvyiga mu windwi je navuye muramvya ngiye kwiga 9e Igitega ucuza ibujumbura bagushikiriza coach Dani hari muri La Colombe hari muri bashikije coach Dani hama coach Dani nace nka muri La Colombe akocha twamira La Colombe ugishikare ni bujumbura bavuga bati bugi inkoko yo mu cyaro ntitorera mu muji kandi uvuye ruguru vraiment ukazi bujumbura gukina umupira birakunyunzura wewe ushitsi ino byagenze gute je nta cyanyujije cyarimo kubera ko namenyera gukina mu bahungu uragize confiance muri yo ni ba president no ahubwo kubera ko namenyereye gukina n'abahungu navuga ati nta mukobwa ntera ubwoba nta mukobwa ntera ubwoba ahubwo ikintu cyangora urabona benshi ngahe bujumbura bavuga Igiswahili icyangora cyari Igiswahili nico wasanga ariko baravuga sindavyumva ariko coach Dana kambia ati aho nawe uzovuga Igiswahili none umunsi yakize Igiswahili ndakivuga Igiswahili ni sawa sezo yawe ya mbere imeze gute muri La Colombe sezo yanje yari imeze neza muri La Colombe parce que sinigeze mpagarika uko nari imeze kera nagumye ndi muri bamwe bakora cyane kandi je na mind individual narayakora ntabwo narindira ngo nkora amaye wakora nkaye waja he mu mandwa na miki je nkumuhira ubuzima bwawe bwari bumeze gute kubera ico gihe nakinira La Colombe je nakina nduga ruguru narakina nduga ruguru kwiga kuko je natangiye gukinira La Colombe nkiba muhira ntaragenda kwiga Igitega nkiciga za 8e nanaza ndamanuka hanyuma rero je kenshi mu weekend nkiyo ntatata match dufise nkino wasanga navyuze ugasanga ndiko ndagira cross amantu nsanzwe none byarakorohera kumanuka muri weekend ugakina ugashiduga kwiga ku ishure Muramvya wabigenza gute nta ishure ntijyahava rigwa mu mpore ugasanga biko biranka hama n'ama performance gukina n'abantu mudakora nantwe na buri munsi ntibigoye kumukina d'abord ikintu cyambere narashinga uvu cyane ku ishure narashinga uvu cyane ku ishure kuko papa yari yambwiye yuko ntaheze ishure atakigenda ntadushobora gukina umupira hanyuma nanje nkaca nshira inguvu rero mu kwiga cyane kandi je narakunda mpeza amashuri nkashinga inguvu mu kwiga cyane hanyuma ivy'umupira navyo kubera ko je nibaza ko nari mfise umupira karemano atari bya bindi bavuga ngo urikura hata nari mfise umupira karemano jewe manutse ni Bujumbura narakina kandi nicyabuza no gusena konsinda kandi sezo yawe ya mbere watsinze ibitsindo bingawe niba uvyibuka
sinavyibuka mugana yimo batsinze byinshi. Hama Colombe ciyeza mu kibanza ca kangahe ico gihe? Twegera Colombe twaba abakabiri ntitwarenga mu bagatatu. Batatu bamwe bari beza. Ico gihe wobaye ko aho bariho apa coach Dani nza kutubwica yagufashije watubwiye ati yaguhaye confiance utaramya n'igiswahili. Hari abandi bakinyi bagufashije adaptation uko uvuye ugarutse hari ukuntu bakwakira abakinyi bakwakiriye gute nabahe bagufashije nyene gushika neza mu mugwi ukisanga? Nishika mu mugwi hariyo coach Belinda yaragikina kandi nawe novuga yuko twari dufise akuze muri la Colombe. Donc noye washika akaguha ikaze akakubwira wisante kuri muhira ntutinye ico ukeneye umbaze. Donc niwe muntu novuga yuko yazanye naramba hafi agerageza kunkuramwo ibintu byo gusanga abana waruguru usanga ari wenyene ugasanga ni wari karahamagara turi kumwe. Bice bigenda gute rero tubwira ukuntu wabandanje amashuri wambwiye ko agiye Gitega bagiye kwiga iki hama club nayo byace bigenda gute? Jewe mu kuva muhira kwanza navuye muhira bigoranye kubera ko muhira twe twari dufise inka iyo nka yari isekana kandi nije nayiraba nta wundi yayiraba. Uraza gukama none? Yego. Okay. Hanyuma padiri aramurondera papa amurondeye aramubwira ati umukobwa wawe ngoma namutwaje kwiga Gitega. Papa acetangura kumwankira atangura nta materiel ziwe mfise. Padiri naca ambwiye materiel zirahari. Aca arasubira ngo inka yanje rero nguzocira abandi ko atawundi ayishoboye. Padiri aca ambwiye rero niyarongorwa azoguma ngaha muri yo araba yanka. Hama papa yene arahavura aravyemera. Padiri acongera araza muhira arabwira mama wowe yari po yamubwira ati nta kibazo ko avuga ati niyajanwa na wewe ndizera yuko nta kimwe. Hanyuma cyane nkora kwishura kwa nyene. Igitego cyawe gibiki? Nagiye niga mu 9. Nshikira kwiga mu 9. Konkunda yikora irananira. Ndasubira ndakora cyane ndayitora. Cyanja mu 11. Hose uvuga Igitego uzaza ukinira la Colombe? Yego. Cyaniga banke ya assurance. Wamanutse Bujumbura ryari kuza kubayo? Uhejeje amashuri Gitega canke harageze igihe uvuga ati kamana kujuga gukina? No, jewe amashure meme nk'ikiga mu vacances, mu vacances nayakorera. Hanyuma maze guheza ishure niho naciye nzima. Sandrine, jewe narakumva ngo mu ma interscolaire wari ukaze. Mu ma interscolaire wari umeze gute ku bantu batakubonye? Vraiment nari meze neza. Nari meze neza kandi je n'amantrainement yakora mu bahungu n'Igitega. Abakobwa mwahura mugiye mu match rero? Oyo nabanyene barakora amantrainement me haragera igirwa sanga ntibapanze programme yabigeme kuja mu mantrainement mugaje nkaca muga ati nigire mu bahungu nkaca nigira mu bahungu nkakora. Je nari nkomeye vraiment. Uyu munsi aho uri tutaraja ko umanutse Bujumbura je guheze ishure. Uyu munsi aho uri twovuga yuko rero gukora entraînement mu bahungu byagufashije kumva yuko tushogira ubwoba bw'umukobwa n'umwe muhora mu kibuga cyane gose. Surtout yuko uri umusatirizi uhura n'abadefenseuse barebare canke abagardienne bafise amataye wibutse ko wakinanye n'abahungu kandi yari arazi no kuba n'amantrainement mu journaliste aho mubona Sandrine. Nibaza yuko atabwoba ugira uramanutse uhejeje ishure urajirira waje uri umuntu muze gute ati nje kugira carrière y'umupira w'amaguru ikomere mu international cyangwa kuvuga ati reka nje Bujumbura nyine gukora nk'ibyo abandi bakora waje ufise ihe motivation? No, je narakunda kwanza kumviriza amakuru y'inkino. Haragera igihe ugasanga ndiko ndumva abaje we basha banera ndiko ndumva ku radio nkavuga ati kumbe ari abakobwa bakina aho sinari bwamanuke. Nka cyangwa manigi umuhari mu mutima ko iki patira tumanukana. Yene nkigi umuhari ariko naye nkavuga ati enjo ndazi ko bizoshoboka. Niho rero maze kumanuka ni Bujumbura kwanza nashaka gukora cyane hamwe nanje bamvuga nkuko babwiye bajya. Nkuko nanje numvise bari bavuga nanje navuga ati aye ni gukora cyane mpaka nanje bamvuga. Umunsi wa mbere bakuvuze wari wagize iki wiyumvise gute? Umunsi wa mbere kwanza bamvuga no umunsi nkina na president. Mu makuru kamene. Niyo umunsi bamvuga ko nabo bandi nabumva mu makuru. Urumva wewe rero bakuvuze ukiri muravye? Nari nkiri muravye kuko masi nari bwaro nk'uwo mugingo nkine. Ntawe bwawo umustar.
Okay, urashitse. Yeah. Uyu musore umusitari kame ugiye mu isoko n'ibisaba ko bitwaza nk'abantu bazoragiye. Antukana benshi barakumenya. Je siko nakoze ariko je. Yego mugabo ugiye ahantu hari abantu benshi. Yego ndumva abantu baguma bampamagara. Ico rero biri bisigura umustar. Urashitse. Muri rakombe wakinye imyaka ingahe kugira ngo twumve yuko waheje ishuri ucuza rero uje gukina nyine uvuga ati nje gukina vya vrai. La Colombe nahakinye imyaka 3. Ukibivangana n'ishuri. Yego. Umva ntibigeze uhakina none wahejeje ishuri. Oya. Wahejeje ishuri byashe bigenda gute? Je mpejeje ishuri mpejeje ishuri sinabandanirije. Mpejeje ishuri nateye ngenda. Ugenda he? Muri Tanzania. Kumbe wewe sezo zose zo mu Burundi ni sezo wakinye uri umunyeshuri. Yego. Kumbe rero shuri nijya gufatira kugira ngo je muri Tanzania. Tubwire mbere ko tuja mu rugendo rwa muri Tanzania. Mu Burundi wakiniye imigwi ibiri, Colombe, Fofira. Byageze gute iyo passage ya Sandrine muri Colombe aje muri Fofira? Passage yamje muri la Colombe d'abord nico gihe manuka tuje gukinana Lamba hanyuma padiri akanshikana kwa Dani. Hanyuma Dani nawe akaca ntwara muri la Colombe. Aho niho byatanguye gukinira la Colombe. Hanyuma ndayikinira imyaka 3. Iyo myaka 3 iheze ndanguruza ngenda muri Fofira naho nyene nahakinye imyaka 2 wa gatatu sinawo maze niho naciye ngiramo muri Tanzania. Muri iyo myaka amaze mu Burundi nta nshuro nimwe bigeze ubameyeho biteze. Oya. Igikombe watahukanye nta ikombe natahukanye. Muri Fofira naragitahukanye. Muri Fofira watahukanye ko cha champion. Nubu wavuye ngaho ufite igikombe kimwe cha champion. Yego. Urahejeje ishuri n'ivyo nko bivuze igikombe wagitahukanye hari umwaka wa nyuma? Hari umwaka oya. Wavo. Nubu umwaka wa mbere watahukanye igikombe muri Fofira wa kabiri nta ikombe watahukanye. Byagenze gute rero? Be tutaraje uje muri Tanzania. Eske wari umustar ico gihe ngamo muri higano ryo mu Burundi? Wabona uri mu beza bari ngaha? Naribona. Nahata wibona naribona. Wowe waravyiboneye. Urugero rwari rushimishije. Yego kabisa. Wavuze ko washaka kumva mu media. Watangiye guhamagara mu ntamba ukiri ngaha mu Burundi. Yego. Ico gihe byagendekeye gute? Hari kuyo no kuyema cyuko burya abakinyi benshi ntibibagira umunsi wa mbere bahamagara. Ico gihe hari 2015. 2015 uwo mwaka nyene manuka ibujumbura abakanshikana kwa Dani. Haci haba bijya ibintu bita FEASA amashuri usanga yarabaye ya mbere akaja guserukira igihugu hanze. Ico gihe ndibuka Dani yari kafasha etage ngaho mu myaka biga. Dani yaranshizemo. Ashizemo je rero nakine nyuma. Je sinatangiye gukina imbere je nakine nyuma. Naho se waza ico duco zose wakina inyuma. Baginisha hose sinabifise nkini. Bakinisha ahabutse. Yego. Baginisha nyene ngira ngaho babonye sindi. Rero aradutwara mu Rwanda. Kandi mu Rwanda twari ico gikombe ca FEASA. Hama cebandaniza nyene. Twandaniza nyene. Turazoga ko mu nama. Est-ce que ni gute wisanze muri Tanzania? Byagenze gute Sandrine? Kuko biragoye kuronka imigwi hanze. Ninde yagufashije uve mu Burundi uje muri Tanzania? Byagenze gute? Ico gihe wamfashije ni umukinyi yitwa Radusi. Twakinana muri Fofira. Niwe yari karavugana n'umuntu kuri Facebook amubwira ngo amuhigire umu attaquant. Hama acaranshiramo jewe harimo n'umukinyi yitwa Messi ubakina muri la Colombe. Nawe nyene aramushiramo twagiye turi batatu. Uwe na jewe na Messi. Mugiye mu biki? Uwo muntu bavuganye kuri Facebook amubwira yuko akeneye abakinyi boja kumufasha kugira ngo equipe yiduge. Hanyuma Raduse jewe acarabimbwira nambwira ati Raduse jewe nta byangombwa afise baramurungikira amafaranga yo kubirondera mu nyuma ndabwira nta nitike mfise baramurungikira itike donc turavuga ati none ko baduhaye byose tugenda turagenda turafata imodoka iratugera na Kigoma turafata train twa Dar es Salaam. Ntabwo amwe mufise yuko abantu ushaka kora bayiswa kuri Facebook burya haratinyitse. Bon twe twabonye baraturiha ibyangombwa baraduhaye n'amafaranga y'itike turavuga ati reka tugende. Ata abantu basiri. Yego. Mushitseyo dushitseyo baratwakiriye turamara amezi 4 turiko turategura tutariko turakina iyo competition. Hama iyo championnat muri Tanzania iheze natwe rero turakina ya deuxième division yo imwe kuhiga imigwisho ya kuduga. Turakina twese twararonka nimero mu kibuga tugakina kandi nanje ndi mu bantu bafashe equipe kuronka ibitsinda. Nibaza uko rero niyo mugwi wa Fontaine niho hantu waciye umbone. Ico gihe equipe yo muri Tanzania twagote iyo make ni yitwa Alan Queens. Alan Queens. None mwaraduze?
uwo ntwaduze byarangiye turi aba gatatu naho haduga ibiri haduga imigwi ibiri none mbega ico gihe mwari mwasezeye no mu Burundi canke mwagiye uko nyene twagiye uko nyene mutasezeye yego ntibabarangishije kandi twagiye tugiye gukina deuxième donc aya mategeko aharubuye ntiyari bwazi twagiye tugiye gukina deuxième division tuvuga ati reka tumira tubafashe hama tuzogaruka kubera ko je nka je navuga je sinkunda kugira mu bintu bitari mu muco je nka je navuga ati kwa deuxième division ndibaza nta nakimwe amategeko ntiyari bwazi ndavuga ati ariko nkaramuka ndose umugwi wanje mvuye mutegereza kubimenya nako byaciye bigenda okay ushise muri Tanzania muri iyo deuxième division ikinye wigenjeje neza byagenze gute rero tuja muri Fountain Gate akuntu byagenze uwo mu boss wa Fountain Gate niwe yoganije competition bibere muri Dodoma aho iyo noze ya Fountain Gate iri hanyuma ayo mamace yose yaraba hanyuma aregera umukoci aramubwira ati tuye mukinye namushimye baramubwira ati genda mubivuganire d'abord mwumve ko yemera araza aramvugisha kico gihe naravuga Iswahili araza aramvugisha turavugana byavuze je nkaguma mvuga ati abandi b'Abaswahili bashaka kumbesha yakwemeye amaya menshi yagize arakwemerera nyene ibintu kugira ngo arabe yuko ukwemera ariko je ndavuga ati ndacafise imisi reka mbanza ndindire turacyari muri championnat yacu reka mbanza ndindire kumbe hegenero nk'undi mugwi umeze neza ariko hanje tajuwo mukoce w'iyo equipe Alan Queens yari yambwiye bigashi kukaronka offer ntuje Simba canke Yanga kubera umwanya wo gukina cyane apana umwanya wo gukina nibaze yuko hari ibindi bintu bo bavuga ati Simba imeze uko Yanga imeze uko donc nk'ibintu bijanye nk'amasalaire ukuntu bafata abakinyi of course babafata neza mugabo hariho ibindi usanga bitari kugenda neza entre novuga nk'abakinyi entre donc arambwiye ati wewe vyiza uzotangure muri Fontaine hanyuma iyo Yanga canke Simba bazokona uvuye muri Fontaine wanakuze wagize niyo experience wagize experience ndavuga ati okay uko ndibuka ico gihe nafashe decision nabanje kubaza Dani Dani arambwira na padiri ndamubwira uko ndayibona nuko je mbona vyogenda nawe cashigikira ngaho nyene ati nanje mbona wagira uko nyene hanyuma rero uwo mu president w'iyo equipe Fontaine acarabwira iyo equipe Alan Queens arabwira ati je mukemera ko Sandrine aza mu equipe yanje ndabarahitike yo gusubira Dar es Salaam na abakinyi baja mu Burundi ndabarahitike yabo bagende hari hama rero bacabemera uko nyene nanje rero ntangura kuja en contact na president yari wa Fofira Dominique bavuganye ntibumvikanye ku kintu kijanye na recrutement ariko je ndabwira narashaka kuva mu Burundi nabwira uwo president wa Fountain Gate nabwiye ati je recrutement yiwanje yishire ko kwajya muhera ngomba muhe president cyo mwapfamera ngaye yaramera ngaye kugira ngo abantu bamenye ati mizu biragoye kuyavuga oya bo ni vyakira Sandrine of course ni vyakira bibaze ko bigoye kuyavuga je naciye mpitamo recrutement yiwanje kuyiheba kugira ngo ndabe yuko yondekura nkagenda hanyuma uwo president wo muri Fountain Gate yumvise yuko recrutement yanje nayimuhaye kugira ngo ngende yaciye yansubiza yamuhaye basi recrutement yaranga recrutement yaramahera menshi vraiment yari miliyoni 3 z'amashiringi ico gihe mu Marundi yabari nkangara ale mu 5 millions 5 millions nuko wari wayahevye naciye ndayaheba kuwo ariko n'ubundi yayamuhaye hama Fofira irakurekura uragiye muri Fountain Gate gukina mu makunguru rero burya ntivyoroshe nivyo muri Tanzania uramaze kugira ka experience gatoya ko gukina iyo deuxième division ariko rero première division nandi ma exigence isaba ibintu vyinshi washitse uri umukinnyi ameze gute bakwakiriye gute muri Tanzania muri Tanzania banyakiriye neza baranyeretse urukundo kandi je nagiye mu uwo mugata mu Burundi no mwarimo barabatanzania gusa donc nategereza kuyiadapta jewe nyine nka naho bitari gukunda nategereza kwiforsa kugira ngo ni adapt hanyuma jewe ikintu nashira imbere cyane yari discipline ndavuga ati ntegereza kubaha buri muntu wese ndahasanze hanyuma nkora ivyo niko ivyo nategereza gukora nibaze yuko ari byo byatumye nanje nshobora kugera nange ihiganwa rya Tanzania riba ririmwe abanyamahanga benshi kandi we wagiye nibaze neza yuko ubundi Murundi yari bande abashasha abantu nasanzwe yari Asha na Joel na Nera yego eske bumva bavuga abarundi kazi gute kuko hariyo reputation abantu bagira ati abarundi kazi baraza umupira bagize iki muri Tanzania bavuga ko abarundi kazi bameze gute
muri Tanzania bavuga ko abarundikazi bashoboye bavuga ko bashoboye parce que urabona yuko batahagaritse guhiga abakinyi b'abarundi so nibaze yuko babonye yuko hari ikintu mwarandikije amateka hama baryo usanze baragufashije kwiadapta mbega baba abarundikazi usanze muri Tanzania takina mugumu bashobora kuvugana na contact zabo narose okay umwaka wawe wa mbere byagenze gute muri Fountain Gate umwaka wa mbere muri Fountain Gate wagenze neza kuko ndibuka yuko na mu mpera za championnat natowe nk'umukinnyi yaranze competition mu mugo ego utowe nk'umukinnyi mwiza wa saison muri equipe ha mu mwaka wa kabiri naho nyene byagenze uko nyene ha Fountain Gate nka equipe wumva we nk'umukinnyi ufite performance nziza ariko nka equipe hoho yaheza ku mwanya wa kangahe byagenze gute umwaka wanje wa mbere nakinye twabaye abakane umwaka wa kabiri naho twabaye abakabiri Simba iturishije inota rimwe ibasomije inota rimwe none mbega imyaka ibiri muri Fountain Gate hari indi migwi yakurondera izo za Simba za Yanga zikomeye byagenda gute kugira ngo ntuhave ugenda nabaguhanura gume muri Fountain Gate cyane niba bavuga ati igihe cyane nikiragiye bon jewe kubera ko nari mfise espoir yuko nashobora kuva ngaho muri Fountain nkagenda ahandi Jesse bitanse sinifuza gukina sezo zibiri mu migwi itandukanye mu gihugu kimwe oya ndifuza yuko nimba nkinye muno mugwi no sezo bishobotse nshoboye kugenda ahandi hantu rero jewe kuja Simba canke Yanga kutajayo gucagura kutajayo nararaba d'abord abarundi kazi bariyo ntibari bafashwe nabi mugabo hari igihe ubona ati no ifoke nguma ngahaye hama nshobora kuva ngaha ngenda ahandi kuko we na president niwe yakuguze yarakuze kandi mwe mubanye yaranze yego nukuvuga wewe Juniper bavuga ati sinoja muri Simba canke Yanga hari bidashobora kugenda neza nkasigara ndicuza hari bidashobora kugenda neza ugasigara ndicuza kandi jewe nimba president yumvisha ati Yanga canke Simba bariko barandondera bimwe bariko bashaka kumpara ashobora ko bimwe nukuvuga we contrat rero yagira hinduka kuvuga umushara washikiyeho kuri Fountain Gate mwaka wa mbere uwo wahemba mwaka wa kabiri kandi je naronka amafaranga shewe ya performance yanje kandi nimba je amaprime yiwanje ntiyarameze nk'ayabandi tubwire byaremeze gute je nani fise umucoach vraiment yarakunda ukuntu nkina parce que nimba yumvire kunshira ku 9 yarakina kandi nkamuhariza imeze neza rero je muri muzi wanje bashobora kumbwira ati okay uno munsi ugatsinda umushahara uzokwiyongereza umva waje usanga biriko bigenda bihindagurika kuba n'indi motivation supplémentaire yindi yagiyongera ukinya imyaka ibiri muri Fountain Gate utanguye wa gatatu tubona ati Sandrine muri Egypt mu gitwa ngiye kubwanira avuga ati umukinya akomeye muri Tanzania ni ngombwa ace muri Yanga na Simba kandi nibaza ko ntihenze ariko benshi biba bimeze we byagenze gute uvuye muri Fountain Gate direct muri Egypt bakuboneye hehe byagenze gute abantu bamboneye kwanza sinovuga ngo nije ngo nari inkomeye cyane mu mugwi ariko ndashobora kuvuga ati chance z'abantu ntizingana kubera ko nabo bakinye za Simba na Yanga iyo migwi bibaza kwikomeye urabona ndubuye swate niyo bakiri canke barahinde baja mu yindi migume yo nganye so jewe nibaza uko kugira ngo ngende hariya nibaza ko baravye discipline kandi no gushobora nari nshobora bande baravye kuko kenshi buje umuntu si warondera equipe cyangwa umukinyi si warondera necessairement equipe je president wa Fountain Gate niwe yambwiye ko bandanke equipe hama urumva ko bacaguye je ngira ngo bafise ibintu byinshi baravye hama mbona kugenda uko nyene mugabo ico gihe igihe equipe yari chez Fountain Gate yarangaye ico gihe canke nayuzi sinibuka amara babahaye uravuye muri Tanzania ugiye muri Tut FC yego mbiga wagiye ufise mu mutwe iki kuko ngo Egypt ni igihugu twumvise baka igihugu cy'umupira muri Afrika kandi uba witeze competition itandukanye nizo uvuyemo wewe wagiye mu mutwe witeze iki
si d'abord je kugenda muri Egypte ikintu ca mbere nashize mu mutwe navuga ati ubu ngiye mu gihugu ata murundi n'umwe akirimo ifoke nkora cyane ku buryo abantu benshi bibaza ku Burundi hamwe nimba je ndahaciye no munsi bashobora kwiyumvira no kundi murundi bakamuzana bakabona yuko bishoboye donc ibyo bintu nagenshi na mu mutwe mbega ushitse Uburundi bari babuza abakinyi makirana ntabwo bari bazi n'abambaza nkababwira mu Burundi ntaho bari bazi hanini bari bazi Tanzania Tanzania ni wari uvuye kandi Tanzania kandi ari igihugu gikomeye no kuvuga wewe waciba nk'umu ambassadeur w'u Burundi muri Egypte kugira ngo utabone kwigisha abo mu kinana biki byose u Burundi nanje niko no bivuga match yawe ya mbere muri Egypte byari mu cyangwa gute entraînement yawe ya mbere bari bakwiteze kwiki entraînement yanje d'abord baranyishimiye umucoach yarankunda rero n'abakinyi umucoach yagukunze n'abakinyi naho batagukunda ariko barifonsa gukunda me urumva n'uwo umucoach nagerageza gukora ibikorwa nyine bimwe byaye ndavuga ati uyu mwana arashobora donc njye cyamfashije no kugumana nabo bantu kuko narakora cyane kandi narabakunda nanje narabakunda nkabubaha ubumbye ikintu nkagerageza nibaze ko ari byo byamfashije ntakubeshe muri Fountain Gate nibaza yuko abarundi benshi ntibamenya ibyawe ko watsinze cyangwa iziki ariko umaze kuja muri Egypte mu makuru baravugwa mu mamedia yandika ukandikwa kuko watsinda presque chaque match aho watsinze kimwe bibiri bitatu warashaka ari n'igihe ugeze gutsinda mengo bitanu muri match mbega kijya gihe utabuye gutsinda ibitsindo byinshi niho ugishika mu higanwa yuko equipe wakinira ntiyari ikomeye kijya gihe vraiment mu mwaka wa mbere ariko ukagomba gutsinda abantu muri Egypte bavuga gute kwanza jewe nk'imigwi y'abije gukina na twebwe yaratinye kuko je nagiye jewe muri Egypte ngiye gukina retour Allegiant ntayo nakinye nagiye gukina retour ariko imigwi presque yose yabatsinze twese twarayitsinze kandi yose narayitsinze wagiye bari mu kibanza cya kangahe je nagiye bari mu kibanza cya 12 mu migwi mu kibanza cya 10 mu 12 hama turakora hari difference y'amanota menshi cyane gose meme n'ibitsinda turakora championnat guhera tuba gatandatu mu gatandatu kandi ubona tsinda n'ibitsinda byinshi kirege ni wabaye meilleur buteuse canke meilleur buteuse wakinye phase retour nibaza yuko muri Egypte bakuvuga cyane gose bavuga gute donc benshi barifuza kumbona kuko niyo dufise match urabona yuko hari abantu benshi kandi hariya barakoresha ama réseaux sociaux je kandi ndi umuntu sindi wa muntu je sinzi ko navuga sinzi ko ari defo cyangwa ari kari je ndi wa muntu basi naho hoba ikintu weke dufitaniye contact je sinzokubwira kero no munsi nakinye match uko nakanya kiganda byagenze donc je birangoranye n'ukuntu sinzi kabisa nzi kujitapa oya nibikorwa byivugira mu kibuga ego kabisa rero niho baciye baza baramenyera ubuye je naho nogenda Egypte ni bake batomeye ego muri Egypte waranze amateka tuzogaruka kijye gihe no mu Burundi banashaka mu mwaka wa mbere muri Egypte abarundi benshi bari bakuze eske wabona gute ama commentaire yabo abarundi nibaza yuko muri Egypte kameme hari itandukano rya Sandrine akina muri Egypte kumenyekana ko mu no kuvugwa cyane n'itandukano rya Sandrine yakina mu Burundi no muri Tanzania biratandukanye cyane gose icyambere nuko twega abarundi navuga ko ntabwo mvuga ko turakundana mugani duterana intege ndashobora kubona wowe uri kurakora ngaha nanje nkakora kukindi kinyamakuru mugabo je nkaza kuvuga yuko wewe uwo ngo wagiye ahantu atavyo bazi donc ntushobora gukora ibintu nk'ivyo wowe wagiye ahantu babizi rero nibaza yuko ahantu hose ikibuga tuguma dukina cyaki kandi dukina turi babandi nyene ahubwo determination yawe nizo kwerekana icuri wewe nico ushaka gushikako donc commentaire zinshi intege nizabura uretse ko bashobora kuvuga ngo iyo champion ntabwo iteye imbere iki donc ariko karaba nabo bariko barabivuga eske bari hehe hoho basi nabo bariko bavuga ko babateye imbere nabo bari hehe donc nkaje nabiharura nk'inzira kandi navuga ati sishobora kugaya abantu bariko barandondera nzogenda kuko imbere yanje ntahonze hari igihe nosanga aho habingiye haciye hantegurira heza
umwaka wa kabiri Sandrine n'ubundi aguma atsinda kandi na ekipe yiwe isa n'itariko iri mu bibanza vya nyuma yegera imbere. Mbega ni Sandrine yatumye ekipe itera imbere canke ni ekipe yagize Sandrine mwiza ayifasha kubona ati bwe dukuza abandi bakinyi twoja natwe mu zigwanira ibikombe? Nibaza ko icambere ekipe yarampaye confiance. Yarampaye confiance, abakoci barampa confiance. Hanyuma nanje mbona nanje kuya confiance. Mais avant tout il faut ko nyene uyigirira confiance yiwawe. Nayo nifitiye confiance hama bimpa gukora. Bimpa no kwerekana yuko abarundi dushoboye. Ni naho baciye batangwa rero kuza barahiga abandi bakinyi cyane twege nk'abakinyi baje mu ekipe naciyemwo bose n'abakinyi bavuye muri Fountain Gate. Kombe rero Fountain Gate yaciye yimukira muri Egypt. Yego harimo rero numva gufashanya hagati ya Fountain Gate hamwe n'ijya ekipe. Nibaza ko byabayeho nyine uko nyene. Sandrine turatubona ekipe tawukanye igikombe. Be ikombe cyawe ca mbere hari mu yuhe mwaka? Igikombe canje ca mbere hari 2023 mwaka wa kabiri. Ego mwaka wanje wa kabiri hamwe na 2020 oya ni uwo mwaka nyene. Utahukana igikombe, mwatahukana igikombe ca champion. Ego ni ca coupe. Ni ca coupe. Aico ci kuri isa mutubona nga. Ego mbega kijya gihe ni ekipe yari kandi wabaye nawe nyene meilleur buteuse. Ego iyi ekipe urayibonye uwifashije uje iri mu migwi Rwanda kutamanuka inyuma y'umwaka umwe no mu gutahukanya ibikombe byose bikinirwa muri Egypt. Eske ico gihe wowe nka Sandrine wiyumvise gute? Jewe niho kugena kugiye nkakujya sinzi kwitapa. Sinzi kwitapa ndakunda ibikorwa byanje bari byo binyerekana iconje. Donc jewe nagumye ndi wawe ndi nyene kandi ni naco Egypt bankundiye. Nagumye ndi wawe ndi nyene sinigeze nerekana ko menga nyene ndi high level gusumba abandi. Ndavuga ati ifo ko nguma hahandi nyene. Rero na contrat yagumye ari yindi nyene canke nawe nyene byagiye nko muri Fountain Gate bigenda birahindagurika kumwaka wewe contrat yagendera doga uhembwa amahera menshi. Ubwo ntiryari banga ama equipe akoresha kugira ngo bakugumane. No kugira ngo mve muri Egypt ntibashaka ko ndahava. Nije nabafosheje ndababwira ati no ifoke ngenda. Turaza kujangaho gatoya. Sandrine ugize umwaka wawe mwiza uteye ubwoba kubganje kumukinyi atsinze ibitsindo 66 n'inkino 30. Uyu mwaka wawe uvuze iki? Ubwo se wakugurura inzira? Nibaze yuko si umwaka wanyugurura inzira ahubwo waraba umwaka wafashije kugira ngo umwaka wanje wo gukina football muri CV byongerekana. Parce que gukina retour gusama ukashura mere biteze kuvyo bitsindo nibaze yuko gusa ahari kuri champion y'umwaka wa kabiri. Ibitsindo 66 mu nkino 30. Ibanga ryawe ngaha ryariri. Ni ekipe rikomeye gusumba izindi. Ni Sandrine yagize saison yiwe nziza. Ibanga nibaze yuko sinshobora kugira kugira saison nziza ekipe itameze neza kuko sinshobora gukina jenyine mu kibuga. Nibaze yuko nabo dukina babifise mu ruhara runini. Nabo mukina yafise mu ruhara runini. Uyu mwaka nyene nyuma yo gutsinda bino bitsindo nibaze yuko ariho match mugenda gukina Champions League y'abigeme. Mbega ijya ekipe igiye gukina Champions League y'abigeme yaribona nka ekipe ishobora kuza muri zine za mbere imbere yuko tutangwa kuvuga yuko mwashize muri demi finale muri aba gatatu. Eske ekipe yoyo objectif yanyu mugiye gukina CAF Champions League yari twe dufise icizere. Ekipe yari ifise icizere aba chef baratu motivant kandi ni ekipe ubona yuko iraba professionnel cyane kuko nk'ibiba bisabwa byose barabifise ibiba bikenewe barabiguha. Donc nibaza yuko bari babiteguye nabo nyene bari babiteguye. Muragiye kina Champions League. Sandrine rabafashije wanashaka mubahaye aba gatatu ngandafise ifoto muri aba gatatu. Est-ce que mwari muvyiteze canke muba yuko ni exploit yabashikiye? Tuvuga uko muri football byose birashoboka parce que wana n'urukino rwa rero waye
urabona ukuntu byagenze donc muri football birashoboka rero je nka jewe muri kugira ngo ngende gukina Champions League nagiye mfise ihangiro kuko niyo mahiganwa akomeye niyo finale ya mbere muri Afrika y'imigwi rero je nagenda mvuga ati ifoke ngerageza ibyo bakuru banje batakoze ngerageza nayo ndabiko nabikora kandi ni wabaye umurundi wa mbere yakinye Champions League yabigeme oya basha n'abajore basha barakinye muri Simba nawe ucuba wa kabiri ariko bajya bo ntibashitse muri ntibabaye wa gatatu aba babaye abakane iyi foto ni Sandrine capitaine asina gashimwe k'umukinyi wa match ivuze iki wewe kuri wewe inyuma y'iyi match uyumva gute ko navuze yuko nijya match mwabaye wa gatatu ahubwo iyi match twari duhuye na equipe yo muri Nigeria yitwa Edo Queens niyo twari duhuye rero je iyo foto isiguye ikintu kinini yakuri je parce que ndi umwe muri 24 bari bahari rero gucagurwa nka jewe umva ni honor kuri jewe ni honor ku mugwi ni honor ku gihugu rero nibaza yuko ni foto ifite ikimaze kuri jewe wagize saison nziza nako wagize higanwa ryiza est-ce ukiza mu higanwa wari ufite iyihe objectif yawe kuko nje wambaye ati bakeneye kwiyerekana wariyumvira yuko uzoza ku buryo uza mu bakinyi 11 beza bakinye neza gusumba abandi bihiganwa nka CAF Women's Champions League ibyo uyu muntu iyo ariko arategura competition misi yose wama uvuga ati birashoboka kandi guko gushoboka nako kuzova muri za travail ziwawe donc je Champions League navuga yuko nari nayiteguye nayikirankundira bica bigendekera neza ubucibe kugendekera neza uyu mwaka nyene ari no tunagiye kuko ubaye muri 11 ba CAF navuga yuko ni exploit waruhejeje gukura ariko kandi Genova yuko vyantangaje tuza tubona Sandrine mu bakinyi 10 ba nyuma bayeganirwa agashime ka Ballon d'Or yabigeme tuvugisha ukuri ibi wari uvyiteze ntabyo nari niteze wavyakiriye gute nararyohewe cyane kubera ko nibaza yuko mbaye umurundi wa mbere mbaye umurundi wa mbere nagiye muri amahiganwa yose kandi mbaye umurundi wa mbere yambaye ijya medaille ya 3e place nje mbaye umurundi wa mbere ndayambaye donc umva ni ikintu gihambaye kuri jewe no ku gihugu waragiye muri mu ceremony ya CAF bon utaje mu ceremony ya CAF Sandrine ubaye muri 10 donc beza beganira agashime ko guhiganirwa Ballon d'Or yabigeme muri club ho bavyakiriye gute kuko numva ngo usa n'umuntu tababira agaciro bararyohewe cyane gose bararyohewe barankeje ego nabantu ubona yuko bari bavyishimiye iyi nomination gusa hari icize yakuzaniye dufate nk'ama equipe cyangwa kurondera canke ibiki byose yego cyane uko ndibuka narigeze no kuronka ama off agiye atandukanye mu bigiye mu bihugu bigiye bitandukanye mu bigiye bitandukanye uragiye rero muri ceremony za CAF Award mbega wabonye bimeze gute icabarundi toyo ni bake bakunze kujayo birabereye ijisho biraryoshe kandi nanye nagiye nifitiye icyizere yuko enjour nanje nshobora kuba muri abo nyene nanje nkarabwa nkuko nanje naravye oya wewe wagiye ufite icyizere yuko uza gutokana agashimwe cyangwa uvuga ati nukuja muri 10 gusa jewe nagiye vraiment mvuga ati hano kuja muri 10 gusa yego kuja muri 10 gusa ariko après uhejeje kubona ceremony uko byagenze wiyumvise yuko hazogege nawe utabukana kano gashimwe cyane rwose ese gushika n'uyu munsi biracashoboka cyangwa izo ndoto biracashoboka ndazifise cyangwa izo ndoto ni iki cyagutangaje muri zino ceremony bavuga ati kiyatangaje wobwira abarundi d'abord cyantangaje nuko gutega uteka byo kuba amuhana kubera ko nibaza naho nyene ko ari je nawe umurundi kazi wa mbere abigiyeho nibaze uko ni honor kuri jewe meme no ku gihugu kuko aho ndibaza hari ku Burundi ntihari ko Egypte hari ku Burundi nibaze uko nico kintu cyambere cyo dukwiye kwishimira ugize saison nziza ugiye muri 11 ba CAF Champions League ugiye muri 10 beza donc ba Ballon d'Or iyi saison yawe tuba yuko ari nziza muri carrière yawe to warigeze kugira ngo nindo tutigeze
zishika ngaho hantu eske isezo yawe nziza yuguruye iyihe miryango yo yanyuguriye imiryango yo kuronka d'abord yo kuronka manager kuko jewe navuye ngaha nta manager mfise ndagenda Tanzania nta manager mfise meme ngenda Egypte nta manager mfise je umanager namuronkeye muri Egypte naho nyene turi muri qualification ya Champions League tutaragera muri finale ya Champions League tukiri muri qualification ya Champions League yabereye muri Alger. Umanager ni inde abafasha gute? Manager wanje n'umunyamahanga aramfasha nyene kurondera ama equipe kugerageza nko gushobora kundefanda nk'ahantu mba narenganijwe donc biramaze gushika arenganya canke ni mwibwa ati ndafise uzobira mugabo bose ndarenganya byarahatse kuba mu Bushinwa byarahatse kuba mu Bushinwa muri saison hari byari byagenze gute mbere ko tuja no mu Bushinwa byari byagenze gute ico gihe donc mu Bushinwa ari igihe je navuye muri Egypte ngiye gukina nka numero 9 ariko asanga nk'umuntu ariko kubwira ngo je uko ndakubona mbona aho ukina kuri defense donc je natumvikanye ko nivyo bintu rero yaciye agerageza kugira ngo ndefende kuko je sinagiye nk'umu defenseuse nagiye nk'umu attaquante imbere rero yo kuja mu Bushinwa je naratangaye ndakubonye gusinya mu Bushinwa ko sindavyiteze navuga ati kuri saison yawe wakoze ukwiriye ma equipe menshi barashaka benshi acabwa muri Europe nanje nakubona ati ma equipe menshi muri Europe canke undi mu bukomeye nko muri Afrika eske imigwi yakurundira kijya gihimbe kuja mu Bushinwa mwapfuye iki canke yari yihe imbere ko tumenya ati hariyo muri Europe yakurondera ego mu bihe bihugu France Première division cyangwa deuxième division? Première division. Yabaye France. Ico gihe nibaza yuko kuva ngaha werekeza muri Europe, mvuye muri championnat ya Egypte, byari kungora. Parce que nta experience nari mfise. Akimigwi yakurondera, experience yo kuyirondera yo. Of course imigwi yarandondeye muga je nyene nshobora kugenda hari mvuga ati imigwi yarandondeye ariko ugasanga nje ngiye kuyugara. Donc navuze ati reka kwanza mbanze mpige experience. Kuko nk'ubu nibaza yuko aho ngeze nta championnat notinya gukiriramo. Muga kiya gihe ca Egypte sinovuga ko nari nkwiriye gukina iyo championnat yo mu France. Mbere yuko mukinyi burya yajya kenshi afata decision. We ariyumva giti ciwe akavuga ati nkuvuza ati je numva mengo sindi prête yo kuza kina muri France division iri hejuru gatoya canke abaza n'abandi bantu bakamutora. Est-ce que ico gihe izo offre zari zikomeye ku buryo ari we wazanse? Ni wazanse canke zari offre ziraho nyene ziri hamwe n'izindi nyene? Zimwe narazanse izindi ziva kutumvikana muri condition twari twashizemo muri contrat. Nivyo byanatumye ntashobora kugenda donc ariko kandi umashaka kuvuga ati mu Bushinwa igihugu gishobora kuba gitanga amahera menshi urumva ugiye mu Bushinwa kiba byiza gusumba kuja mu Bufaransa mu bijanye n'agafaranga hose harariha mugabo oya hariha gusumba handi hariha gusumba handi mugabo byose bisaba kwitonda jewe sinashatse gushiramo ibintu byo kwiruka cyane gose kuko je namvuga nimba ari chance yiwawe ihari izokwama ihari ntayizoja kandi mugisha w'umuntu ntiwibwa donc je nagomye mfise espoir yuko bikunda kandi bishoboka ko nshobora gukina muri Europe. Urinjiye rero mu Bushinwa iyi ni saison ya mbere uhejeje ubaye na meilleure buteuse twavuga yuko même si bari bashatse gukinisha muri défense centrale umusaruro wawutanze muri nk'umusatirizi watsinda byinshi gusumba. Ni saison rero woyikarisha gute saison uhejeje mu Bushinwa? Si saison yabaye mbi kandi si saison yabaye nziza cyane gose kandi ni saison yabayemo challenge nyinshi kubera je kuva ngiye mu equipe bari bakwatiye neza kuri no sanamu yari imeze neza kuko je naciwe imbere n'abakoca bagera kuri 4 muri equipe imwe donc umva nkiyo ni challenge kuko buri mukoca wese azana systeme yiwe rero bica bisaba ya concentration no kumenya ati uyaje ngaha ifoke numvirize ivyuriye nkavyibagira mewe uci umiza mu mutwe ati zoguma nkira kwa kundi nyene usanga muteko mumvikana bivanye na filosofi y'umukoca rero bibaza yuko ari uko nasi no kunyakira neza abanyakiriye neza nubwo challenge zitabura.
benshi iyo bagiye mu Bushinwa bavuga ati mbega hajya mu Bushinwa ku mukinya bamenyera ibyo ngaha gufungura burya amahanga arahanda biba bimeze gute nk'ivyo nyene kugira ngo basugume ugira performance nziza. Ikintu kijyanye no gufungura ni hari ibyo kurya bisanzwe biri ngaha mu Burundi, hari ibyo kurya bisanzwe bihari, ibidashoboka nabyo ndagerageza nkagenda ndavyitwariye. Ugenda bitwara ibyo kurya mu Bushinwa? Yego. Kucitwara nk'ibiki? Ndatwara ibintu nyene byo gufungura nkagenda kubyitegurira hariya. Byo gufungura? Yego. Nk'ubu dufatwara ibiharage, umuceri, umuceri waraburema hariya, ubugari, isamaki, n'ushitwara nk'ingana gute? Ndabitwara nyene ibintu mbona ko bishobora kumaza igihe. Uravye rero umwaka wa mbere mu Bushinwa nisanzwe nagiye kuba yiteze kubandanya mu Bushinwa canke ati hamwe yo kumva indi offer. Amaoffer arahari mugabo turarindiriye bibe confirm hama bije kumugaragara. Ni vyihuta. Mugabo amahirwe dufise angana gute byo kubona Sandrine asubira mu Bushinwa? Amahirwe aracahari. Uracafise yo contre? Ndacafise yo contre. Iyi myaka? Umwaka umwe. Uracasigaje umwaka umwe. Uvuga uyu munsi uracari kumwe n'Abashinwa kuko nubwo yandi maoffer azavugana na equipe twiteye yuko izo ndoto zawe zo kuvuga ati nabanje kurindira kuja muri Europe. Hari ama equipe yo muri Europe bakiguma kironda bavuga ati nshobora kujayo. Yego. Kuko tushobora kubona usubije muri Europe tuje rero mu ntamba mu rugaba nyine twavuze ku mugusera w'igihugu kandi uyu munsi Sandrine ahari benshi bakunda kuvuga ati surtout nko mu bahungu ati naragiye gukora test mpurirayo n'umuntu wo muri Côte d'Ivoire ati kwera Burundi butazwe tugiye ko no muri Egypte batazwi duhuriye ku posting acashitamo muri Côte d'Ivoire kandi aramusumbya byo bimaze gushikira nawe muri carrière bavuga ati kuba Burundi tutigenza neza cyane gose canke mu ma competition yo muri Afrika hari aho byica ku isoko mpuzamakungu. Hari aho byica jewe ngerageje kuraba ibihugu nagiye ncamo canke ndiko ndacamo sinovuga ngo hari umuntu ngo bahora bakinisha kubera ngo ava nka Cameroon ava Côte d'Ivoire je nkaguma hanze jewe nshira imbere cyane gukora cyane kandi mbona yuko hari ikindusha duhuriye ku nimero imwe nanje nkabona yuko ndi inyuma yawe ntegerezwa nanje gukora kuri cya kintu undusha kugira ngo ndabikora nanje noja hejuru yawe donc cisanga turi muri competition nawe wumva habasigaye jugement y'umukoca. Twinjira mu gushyira gihugu warakiniye inkino nyinshi quand même negiki iyo wambaye ijyamayo ya equipe nationale wewe wibwira mu mutima? Ikintu nibwira mu mutima kwanza ni honor idasanzwe kuri jewe kubera ko baserukiye abantu benshi abarundikazi donc ntegerezwa kubaha kwanza irya logo y'idarapo y'igihugu cyacu kandi nkategerezwa kwitanga nkuko bitegerezwa. Umugwi serukira gihugu nibyo twese turabona mukina mugira ama entraînement n'ibiki byose ariko yageze gukina resultat ikaza match gahera mugataha. Est-ce que équipe nationale iyo yaragufashije kugera aho ugeze uyu munsi? Équipe nationale ni ikintu gikomeye ku mukinyi parce que équipe nationale ni diplôme ku mukinyi. Umukinyi ntushobora kuvuga ngo umukinyi ukinira club gusa. Baze uko nabo bose bakinira ama club bagerageza kwitanga uko bashoboye kugira ngo barako bahamagara mu guserukira igihugu. Rero mu guserukira igihugu ni ikintu cyambere tuba dukwiye kubaha tugaha n'agaciro tukamenya no mu gihe tuba dutumwe ko tukamenya yuko tugiye guserukira igihugu. Negiki wishimira wowe warakoze muri équipe nationale? Icyo nishimira nuko noba narabaye mu bantu bafashije équipe nationale ku gukina CAN. Ndafise ngaha mu masanamu ya qualification ya CAN. Anaje genda kwiriki urabona aha no munezero wari hari Ngozi muheje gutsinda match ya mbere natsinze n'ibitsindo bibiri. Est-ce que kinagiye ko murarondera qualification? Benshi nivyo nk'abakinyi bapanze bari bagikina ngaha n'abandi bari bagikina n'abandi bakina hanze. Mwarabona yuko bishoboka ko Burundi bwikarishya muri CAN? Ego twarabona ko bishoboka kandi meme n'ubu birashoboka nta kibuzi. Uyu munsi none haburiki? Uno munsi kintu kibura turabura ya motivation
mwari mwifise ngaho kino gihe ngaho ega motivation urashobora kuronka motivation ivuye donc motivation si bya bindi uhabwa urashobora kuronka ijambo ukumva ko iryo jambo ubaye motive n'ikintu uri kurakora donc nibaze yuko je nka je narakocijwe na Coach Adani narakocijwe na Gustave abo bantu je amapara nibo bantu mbona yuko usanga bariko baratanga motivation ugasanga bariko baravuga amajambo kumva yuko bikwiriye gukora donc sikuvuga ko nabandi batayivuga nabandi barayivuga mugabo urumva hari abamwe rimwe na kabiri muraronse qualification ya CAN ku ncuro ya mbere ese kuba namwe mwayiteguye neza mwariteguye nk'abagiye gukina CAN tubwire gatoya imyiteguro yo kuja gukina CAN yagenze gute ku mugusyo w'igihugu navuga uko imyiteguro ntiyagenze nabi cyane kandi nawe ntiyagenze neza kuko uri kuraraba nk'ingene twiteguye nk'abantu bagiye muri CAN sinavuga ko twiteguye nk'abantu bagiye muri CAN parce que iyo twitegura nk'abantu bagiye muri CAN nibaze uko ntitwari gukora ibyo twakoze hari aho twari gusumbiriza hajya donc nibaze uko imyiteguro ntiyagenze neza murashitse ibyo nyine ndanavyita kuko n'amamayo yaje anatevye match mwagize ariko ugiye kuraba mwaratsindwa na Nigeria ibitsindo 4-0 muratsindwa na Botswana 4-2 muri match nova kumakinye neza wanashima na match ya Afrique du Sud burya n'ubwo tumwatsinzwe 3-1 ntimwakinye nabi ni equipe mbona yuko yagiye ilevoliwa kuva kuri match ya mbere match ya kabiri match ya gatatu wowe nka Sandrine ni ihe experience wakuye muri CAN kuri ko yo igana cyane ubwa level ya nyuma nini ya mukinye ko nka equipe nationale kwanza hajya ikintu cya mbere nahakuye yuko nta mukuru kandi nta muto abaho muri competition na hajya nabonye yuko buri kintu cyose gishoboka kuko ugerageje kuraba nk'abakinyi twebwe twari dufise donc uravye twebwe level iwacu ukacuraba level n'iyindi bihugu twahuye donc usanga ari nka 20% y'abakinyi bakina mu bihugu byabo abandi bose usanga bakina muri Europe so nibaze ko kuba twarashoboye kugirirwa amahirwe yo kuronka n'ico gitsindo kimwe canke bibiri nibaza ko byagaragaye ko natwe turonka nk'imiteguro imeze neza byari bigenda neza gusoma imeze neza mu rukino rwa Botswana Burundi buri nyuma ibitsindo 2-0 nico gitsindo cawe ca mbere cyo muri CAN uwo kiraba ngaha harimo akazi gakomeye cyane gose ka Aja Jafar uraza kumugaruka ko tubwire ariko umaze gutsinda kino gitsindo cawe ca mbere ni igitsindo cyo mu 29 uri muri semaine de préparation urindiriye yuko garja ukura ucitsinda esko ugitsinda kino gitsindo cawe ca mbere ni igitsindo cyo mu mateka wavyakiriye gute ana kubona kubwira ni ono idasanzwe kuri ku gihugu meme no kuri jewe kubera ko buri mukinyi wese mu attaquant akazi kiwe nako rero mu gihe jewe mvuye mu kibuga ntanateye no mwigori basi bitume byankambwa nateye ni sheke iba yinjiye kuri jewe donc nibaza yuko byabaye ibihe byiza kuri jewe byabaye ibihe byiza kuri wewe watsinze igitsindo novuga yuko bon ni jewe sinzi ibindi watsinze ariko kimwe mu bitsindo byiza watsinze muri carrière yawe novuga yuko hari muco muri CAN tukirabere hamwe ucumbwira amareaction wabonye y'abantu nyuma yo kwatsinda kino gitsindo volley acrobatique umupira waje uri hejuru uteye ishuti urakuse no kwipoto umanukiye mwifiri ni igitsindo cyiza cyane gose burya cyo gitsindo cyawe ubaka karico ca mbere cawe wowe utsinde cyiza muri equipe nationale yego navuga ko ari ca kabiri ca kabiri ico ni ca mbere mugabo hari ikindi ca kabiri donc kandi byose byari ibitsindo uretse yuko ico ca mbere coco navuga ati ni igitsindo caduhaye
kuba qualifié mais kubera yo yabaye gavuye yavuze ko benshi baca babona ko ari cyo cyiza gusumba mais hari ikindi twari muri Sekafa tugiye tweko dukina no Rwanda kandi match yari hafi guhera ndi icyo gihe Asha yahaye umupira Rukia carawumpa rero umugardien aca abahagaze imbere cyamba nyene bumurobe ariko ikintu cyo nshaka bari muri career ya Bati nico ciza gusumba iyi match yaheze ari ibitsindo 4-2 iyindi match ntibasubiye gutsinda ko nibaza ko ari ibitsindo 2 nyine watsinze muri no kan nk'umukinyi akina satira mu nkino zitatu tsinze ibitsindo 2 twavuye ko we ku bwawe kane wo kwihamanota ngaho imaki je nibaze uko amapa nk'umuntu wa naragerageje kuko ibitsindo 2 mu match zitatu baza uko si bibi cyane kandi sinabyiza cyane mugabo kuba naratsinze nicyo cyabaye cy'ingenzi kuri jewe me uranaraba ko umuntu hono akazi kiwe no gutsinda iyo utarose ibyitsinda ucugira gute kuko ntushobora kuba muri babandi ntushobora kuba muri babandi mugiye gukora umupira muri median cyangwa muri defense kuko usanga umwe uri kurakina kandi ntusanga iyindi ekipe yakuretse ngo ugende aba ariko barakudefenda rero ibyo nyene mvuze nibyo byabuze mbega wakinye kantaraja muri Egypt utaraja muri Egypt est-ce que ukukina kandi ntibaze yuko gushobora kuba kwarafashije ijya ekipe ya Fountain Gate ironka CV ikwiriye kugira ngo uje muri Egypt cyane woba wabimenye gute ko ari kuje byafashije nabimenye kubera ko buriya iyo kane yarabwe n'abantu benshi kandi yabereye muri Egypt yabereye Maroc yarabwe n'abantu benshi kandi nijya migwi kugira ngo ubokere ikurondere izora ibikorwa byawe naho waciye rero barabiravye ibyo byose kandi no muri Egypt ibyo bitsinda narabitsinda meme no muri Chine naratsinze igitsindo kimeze uko nyene rero nibaza uko ibyo byose ni kujya navuze yuko equipe nationale diplôme mu kinyo wese kuva mukinyeka sinzi ko ari ingwara yateye abahungu n'abigeme no kukina kandi imwe ariko ibindi bikurikira kurondera itike z'imyaka ikurikira hagenda raba ibintu byinshi equipe nationale titaweho kandi abone kuri mwese equipe nationale abakoca bahindagurika kenshi kandi badafise na contrat aho kandi rero no kubango no kubigeme est-ce que we ku bwawe wibaza ko ari kubera iki mutarasubira muri kane igituma utarasubira muri kane sinovuga ngo nuko tudashoboye turashoboye kubera ko ugerageje kuraba Egypt muri football female sintuvuga ngo ni igihugu kiri high cyane kuri twe oya me nimwe bya bindi eske bafashwe gute urabona erega je nibaze yuko nka wewe Keri ugiye ku kazi bakubwira ati ukakakora neza iki kintu cyawe kirahari meme wo tumunabesha ukamubwira nkakubwira ati kirahari kino kintu cyawe ariko wapi ugasanga bikirose kandi ugasanga bya bintu wabikoze rero nibaze yuko hari ibyo bagiye barabemerera atagiye barashikana no si chabwo je nta nivyo mbona batwemereye nta nicyo banabemereye je ntabyo mbona okay ntabyo mbona donc icyo ndiko ndavuga rero je novuga uko nta support dufise support ni nkeya cyane gose sino ubushobozi burahari nashaka ube nk'umujournaliste ubwire commentaire ku kimwe mu gitsinda mwatsinze novuga yuko je ku bwanje cyanyoheye iki mwatsinze Afrique du Sud. King wurde in dieser Begegnung eingewechselt. Zum Schluss. Bundi, hast du jetzt eine Chance nach vorne? Kann er diesmal etwas tun? In den Strafraum und ein zurückgespielter Ball und dann erzielen sie den Ausgleich. Cedric hat den Rücken freigelegt und sie jetzt.
ukiravye urabona neza yuko Sie erzielen ein Tor. Burundi aha Asha Jafari yakinye navuga yuko iyi kane nziza warashaka n'abandi bakinyi b'imbere kuko na Gustave tuvuganye yavuze ati kuba mutari mufise umunyeguri ahagaze neza bishobora kuba vyarabakozeko ariko ku gice cyo gusatira burya iramwayinjije ibitsindo kuko match zitatu ibitsindo bitatu mwaye n'igitsindo kimwe par match kandi na technicité uravye hagati ku ruhande surtout nkaja Asha na wewe ko ngaho wabakweze hama defense baraza hasigara ari wenyene yaniyera ukavuga ati est-ce que ubona ukugukina na Asha Jafari kuri wewe byari bivuze kimino kandi kuko kubganje ari origine burya y'ibitsindo byinshi mwatsinda niwe yariko aradebuta kuri irya kote n'umukinya ameze gute Asha n'umukinyi mwiza kandi n'umukinyi iyo afashe decision donc navuga gute iyo avuze ati kino kintu gitegerezwa kuba uku yagishatse nta na kimwe atokora kuko ugerageje kuraba aho ico gitsindo cinjiye ubona ko combination yabaye nziza kandi urabona yuko umupira yagumanye gushika yaho ashobora gutanga pass iva mu gitsindo donc nibaze yuko ni wa muntu adesize akavuga ati okay il faut que dukore uko birashoboka kuko uri kuraraba ari mu ba anciens joueurs bo muri équipe nationale rero nibaze yuko ico ni ikintu gikomeye kuba dufise umuntu ameze nk'uko wonye mais il faut que tumenya qualité dufise tumenya qualité dufise tumenya n'igikorwa est-ce uyu munsi hari icizere cy'uko dushobora kubona intamba z'abigeme zisubira gukina kan kuko namwe nyine amajonjora gumaba muviramo ku kambere muviramo kuri tour ya kabiri noneho hakogwa iki wavuze ati mwitabwe ese kubona uyu munsi ari impano nyinshi gaha zitaweho zoza kubafasha mu rugamba aho uzorondera itike ya kan impano ya mbere impano ya mbere ni wewe nyene kuko ntushobora kumbwira yuko jewe noza kugira impano muri wewe nyene atari ufise kandi ntushobora kumbwira yuko jewe muri wewe nshobora kuza kubakayo ihangiro wewe nyene ataryo wihaye donc nibaze yuko ihangiro rya mbere ari kuri twebwe abakinyi ihangiro rya mbere ni kuri twebwe abakinyi hanyuma tukaba tubona kandi n'inyuma ya twebwe abakinyi turiko turabona izindi nguvu ziriko ziriyongera uyu munsi mu gusiga wanyu ukompaye canke ugeranije na kirya gihe uyu munsi ubona hariho ivyo musumbije kirya gihe canke mateye musubira inyuma atarasubira inyuma je wavyavuye kukine kugira musubira inyuma nabakinyi batakaje urwego ni babuze motivation babuze ko babitaho habaye iki kugira ngo mutere musubira inyuma kandi imwe mageze ugasongera ukina kan ariko aprembwa amanuka nibaza ko byose byabayemo kutitabwaho no kuba twebwe abakinyi nibo yacu yaramanutse none uyu munsi hakogwa iki kugira ngo football féminin isubirije kuri urugero rugero muri magezeko nibaza uko keri tudaciye nino wewe nyine n'ibintu ubona kandi n'ibintu bigaragara donc ubona nkaho twarashitse muri finale ya kane turagenda gukina kane ariko tugenda atamaye dufise kandi twabaye qualifié mu kwezi kwa kabiri tugenda gukina mu kwezi kw'indwi turashikayo tugenda tugakina n'imayo ata kintu kicerekana igihugu kiriko umva yuko ibyo byose ni navuga yuko ni bya bintu sinzi ko navuga ko biba bidatonze neza ugerageje kuraba mu bahungu nta gihe na kimwe bakora competition abadafise ibintu bimeze neza me twebwe ahubwo naye nkwiye kubaza we nawe ubona habura iki sindajana n'abakobwa uramaze kujana n'abamwe ariko yego umaze kubona yuko ari itandukaniro oya no mu bahungu ariko uramaze kubona entraînement ziwacu yego ubona zimeze gute twebwe n'abahungu bo hacari ibintu byinshi muri football twohindura ni byinshi cyane gose uyu munsi uramaze kuja kuraba no mwaka muri championnat urugero hari yego wabonye championnat ya kijya gihe cawe wikina nga mu Burundi na championnat y'umwaka bitandukaniye kuko abakinyi ba national nabari ngaha nyene ubona bitandukaniye itandukaniro rirahari kuko ugerageje kuraba n'abakinyi babihagaritse ni benshi ukashobora n'inguvu ziriko ziraza ubu umenga ni za nguvu zimwe zazindi bariko babateramo ingukunde donc
umenga si abandi baza babikunda nuko wowe kuba uvuga ati uyu munsi abakinyi benshi ko barakina ntibariko barakunda ivyo bintu bakina. Nibaze yuko tudakunda ntidukunda ivyo dukora kuko iyo abatwaye dukunda ivyo dukora none imagine urashobora kubona nk'umukinyi ngaha aramaze ukwezi kose ntibari muri champion kandi ugasanga na entraînement ariko arakora ese abantu buri gukora ikintu ukunda canke ubu ukora ico kintu kubera kigeze. Nibaze neza yuko bashobora kuba bari banabuze na motivation iyo motivation kuko atahembwe akamara nk'amezi 3 adahembwa gusa kugira motivation yikurahe. D'abord urazi yuko ino motivation mu Burundi d'abord imigwi ntihembwa nta mugwi n'umuhemba abakinyi donc nawe ugikina ama ifofia ntiwahemba nta n'icumi ryaza ku kwezi kabisa. none mwabaho gute ico gihe? Jewe nari nashizeho cross wanje kuko je navuga ati jewe ubu ndakina umupira papa yarandekuye nkina umupira ifoke abona akamaro kuko nkina umupira jewe n'umugwi wanje naravuga ati uzonsomesha uzokwigisha uzonyigisha donc uri d'accord no kunyigisha hanyuma no kumpa ayo marekritema donc rekritema kigege ngiya fufi yabari yanga shaje rekritema narose kuri mvuga ati ni menshi ngaho yari wisamire ngambu Burundi yego kandi awarugiye muri equipe itari kombe yari equipe ya mbere wisamire bavuga niyo narose mugabo bo bagwa rekritema ivy'umushahara ntiwabaza ivy'umushahara sinabaza je nadabana nuko bariko barampa amahera yo kuya kwishuri mugabo baca nagwana na déplacement n'ibyo kugira ngo byo kwishuri uje mbega warigeze kwiyumvira uvuga ati uyu mupira ko yeje ndagenda uhagarike byarigeze kubaho? Hari ibintu umuntu agenda ahura navyo ukiyumvira ko umupira wohagarika me usubije kandi ubwenge mukavuga ati nta mpamvu rimwe yotuma ndaheba kubera ko nibi byose ibyo biriko biriko bikorwa n'abantu donc hari habaye iki gihe kugira ngo uvuga ati kameme ngaho umupira ngenda uhagarike ko numva ngo byarabaye warigeze wiyumvira umupira ngenda uhagarike? sinabivuze ahubwo kuvyiyumvira uravyiyumvira ati je mbona umupira no uhagarika bivaye na challenge buri kurahura navyo uvuga ati ibintu kweri kwiko biraba kandi biriko biterwa n'umuntu nka jewe donc kuva umenga ubiheba byambaye ko je muri Chine byambaye ko muri Chine aho usanga donc aho usanga umuntu ariko aguhora ngo ntutwenze oya tubwiye neza gukina niyo mpamvu muravuga ati uganira n'abakinyi benshi barabambwiye ati ibyo gukina mu mahanga birakuye byagenze gute muri Chine bagishitseyo abakoce 4 mu mwaka umwe abantu bavuze umwaka baca bibaza ngo n'amezi 12 burya bari sezo y'amezi 6 canke 3 abakoce banumva ni presque umukoce umwe par mois umukoce umwe ku kwezi byakugendeye gute ico gihe? ni ibintu nyene bitaba byoroshe kuko ko ico gihe yabaye umukoce wa kabiri aje niho ivyo bintu byabaye nyene sanga navyumviriye uwo mukoce twebwe nari ndi kumwe n'umuganda n'umuzambienne hanyuma turakora ama entraînement ariko ugasanga nimba twege equipe twankesheje ugasanga rikaza donc umenga rikashaka gutuka twebwe ukamenga donc ni twebwe twatumye equipe itsindwa kubyo basi wumviye ati kweri kutanshize hanze ushiremwe abandi bantu bakora ivyo ushaka après ugasanga muragiye kuri entraînement urabizi si buri gihe cyose wamunezerewe haragira igihe nyene ukumva nyene kaneme ko muratsindwa aho birumvikana nyene ukumva nyene ntumeze neza ico gihe carageze nyene twebwe kweri ibintu byo kuza turablaga turabiheba turavuga ati ifoke babona yuko natwe twahindutsemwe byo kuguma dutwenga no atabihari donc ukasanga nk'umukinyi ngo shaka mukora entraînement mushavuye donc abo inteko turatwenga ngo turashavuye donc ntashobora kubona yuko wewe nyine ari we wahisemwe guhora kandi udashavuye hararagira n'igihe ugasanga turakinye match tugatsindwa twebwe akaduha ibihano akadukata amafaranga akadukata amafaranga twagira ngo turiko turagenda kubaza none amafaranga uvuga dukata ni nayiki twakoze ikosi ryahe ugasanga niko baraguha insiguro kandi bakandika n'urupapuro ariko rwa rupapuro barabwiye ati rumpe ntibarugo mugamande yo bakayagukata amande kayataka bakayagukata donc nibyo bintu rero navuga uko byabaye byarampetiviye hama candabwira na manager ndambwiye ati manager ifoke kino kintu kirabiraho je sinshobora kwandanya gaha bimeze
kubera ko ntushobora kumforsa ngo nkore ikintu kuko ntubuzi ingene meze muwo munsi uko ndibaze yuko ntivyaba biba misi yose kandi ese araho byanditse ko nguma ntwenga nagira ngo urabana n'akazi kawe ko ndiko ndagakora neza muri football professionnel burya hari ikintu abantu birengagiza mugabo le mental nico cambere imagine nk'ubu France nako wewe uri muri Chine no kuba par exemple uri ahantu abarundi kazi bose bakwifuza gukinira kandi waciye mu migwi myinshi ikomeye ariko uyu munsi ukageraho udahuza no mu coach ukiyumvira avuga ati ukagira depression nubwo benshi atayivuga cyangwa ugakina wumva football itakuryoheye kandi à la base football burya no uyikina uryohiwe burya ufise umunezero pano wo gufekinga gutwena nka wewe wo kuryoherwa bivuye ku mutima burya biroroha rero nibaza yuko iyo mental risk yo kuvuga ati reka je mvumiriye ntiwahitewe yuko uvuga ati iyo ugiye ndavuye ni kure ibisije byo nyine byo mpagarika of course jewe navuga ko kudacika intege no kudaha umwanya ibyo bintu biriko biza binci intege nibyo bintu byankomeje kubera ko mu mupira umuntu ahura na challenge nyinshi swat ushobora kugira ka accrochage na mugenzi wawe ugasanga ntimuri ko murabana neza ugasanga ntimuri ko murarabana neza cyane ukabona nko mu kibuga wowe widemarse neza hakuguha umupira bakawukatisha bakawutanga handi mbere maze gushikira cyane gose je nk'ubu nka jeje kuva nkinye championnat ya Chine championnat aho mvuze champion nta assist mu mediateur ndaro mu Chine ukuvuga bavuga ati fuku canke hariho nk'uwo wicaritse muri equipe bavuga ati magana n'ubundi bigaca bitandukana kwere kuri meilleure buteuse ni kwa kundi nyene nkuko wabonye ngaho muri kandi ubona ko asha yarateye umugore kipa arabugarura cenda yasubizamo byinshi basanga biri ko bigenda cyo ugasanga baragize nka cross ntiyaje kuri jewe muga je nciye niruka wa mupira nciye ndawufata nciye nsinda uyu munsi uravye carrière yawe ni iki wahanura uyundi mukobwa w'umwigeme ari ngaha ariko arakina avuga ati nanje ngizokinde football nko bigize umwuga cyambere no gukunda ico bakora no kugira discipline mu cyo bakora no kubaha buri muntu wese ubona yuko ari imbere yawe yaba coach cyangwa umukinyi mugenzi wawe ariko kugira ngo utere imbere hari ama sacrifice hari ibyo wiyima kugira ngo ushike kuri iyo ntambwe yo hejuru wewe ni nk'iki wakoze kugira ngo uyu munsi tubone uri nko mu pro uvuga ati ndakina kare mahiganwa akomeye n'uyu munsi ukironderwa niyo migwi ikomeye ni biki wiyimye wobwira n'ubundi ati we wiyime ibi n'ibi ukora ibi n'ibi ugendeye ku experience yawe donc biravana na programme y'umuntu canke biravana ukuntu umuntu wenyine aba yavuze ati je ntegereza kubigenza uko kubera ko urashobora kunywa inzoga cyangwa ugasanga nta nzoga unwa ariko ugasanga performance yawe ntiri hasi cyangwa ugasanga performance yawe iri hasi donc nibaze uko ndashobora kuvuga ati okay ubu ndi muri pre-season ndiko ndategura hariho bimwe mvuga ati ibi ndashobora kubijya iminsi 2-3 ibindi uvuga ati no ubu ndahagaritse ndatangura akazi ibyo ni nk'ibikiri udafungura iminsi yose je novuga nk'ibintu by'inzoga ibi by'amafiriti ibintu by'inyama izi nyama za rouge ibyo hari n'isi nkunda sindabikunda ndabige cyane ndagushimira nuraza neza yuko cyari iteka kubana nawe kandi ni ibyo wavuze bizofasha bamwe mu bakiri ngaha kuko turakeneye abana bakiri bato uravye kandi ariko barakina wanashaka mu bahungu nanze ko n'abakiri bato no mu bigeme kandi uyu munsi ariko araduga abakiri bato tuvuge rero yuko tuzosubira ufise amakuru mashasha meza utotubwiye tubyizeye reka tugushimire wewe wafashe umwanya wo gukurikirana kino kiganiro tugusaba uzogira ubutumwa ubuha Sandrine Niyonkuru muri commentaire ukaba utaragira subscribe uyikore ariko kandi ushobora no kugira partage kugira ngo abantu babone iki kiganiro kuko kirimo ubutumwa bwinshi butandukanye cyane cyane ku bigeme bifuza kuba
abanyamupira ku rugero nk'akazi.